turasoma igitabo c'imigani igice ni ca 20 igice cose turasoma umurongo wa mbere avuga ngo vino niyo mucokoranyi ibiboreza nivyo ruyogoyogo kandi ubidambagirira namwo wese ntagira ubwenge. Ugushangashirwa k'umwami ni nk'ukwivuga kw'intare, umurakije aba yicishije umutwe. Gatatu, umuntu bimubera icubahiro kwitandukanya n'imitongano, ariko igifu cose giterekerwa no gusinda. Mu gihe c'imbeho umunebwe ntakunda kurima, nico gituma mwiyimbura aja gusegerereza ntagire ico aronka. Inama yo mu mutima w'umuntu ni nk'amazi yo hasi mw'ibenga, ariko umuntu w'umunyabwenge arayivoma. Gatandatu, abantu benshi bakunda kwirata, umuntu wese akirata ukugira neza kwiwe, none umwizigirwa ninde yomubona? Umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe, hahigwa abana biwe azosiga. Umwami avyagiye ku ntebe y'imanza, agosoza ikibi cose inyonga ziwe. Umwami avyagiye ku ntebe y'imanza, agosoza ikibi cose inyonga ziwe. Ninde yoshobora kuvuga ati niyogeje umutima, nihumanuye icaha canje? Ibiro bitangana n'ibigeresho bitangana vyompi n'igisesema kuhoraho, kandi n'umwana amenyekanira kuvyo akora, kw'ingeso ziwe zizotungana zikaba nziza. Ugutwi kumva n'ijisho ribona uhoraho niwe yabiremye vyompi. Ntugakunde kuryamira kugira ngo ubworo ntibugutere, kanura niho uzobona ivyo kurya biguhagije. 14, ntaco kimaze niko umuguzi avuga, ariko amaze kugenda niho yishima. Izahabu ziriho n'ubukenuke bw'utubuyenge twitwa marijani, ariko iminwa y'ubwenge aba ari utugenegene tw'igiciro. Twara impuzu y'uwishinze uwatazi, wake ingwati uwishinze abandi. 17, indya z'ibinyoma ziraryohera umuntu, ariko hanyuma zikamuhindukirira urusekebuye mu kanwa. Imigabo yose ikomezwa n'inama, kandi mu kuja mu ntambara urongorwe n'inama y'ubwenge. Ugendagenda ari ndanyagu amena amabanga, nuko ntukifatanye n'ikirofoke. 20, uvuma se canke nyina, itara ryiwe rizozimirizwa mu mwiza w'umuzitanya. Umwandu utoranywe mu maguru masha, hanyuma nta mugisha ugira. Umwandu utoranywe mu maguru masha, hanyuma nta mugisha ugira. Ntukavuge uti nzokwihora ikibi nagiriwe, niwitege uhoraho niwe azogukiza. Ibiro bitangana ni igisesema kuhoraho, kandi umunzane w'ibinyoma si mwiza. 24,
urugendo rw'umuntu ruva kuhoraho, none umuntu yotahura inzira yiwe ate? 25. Ni umutego ku muntu gupfa gutuntumukana ikintu, ni umutego ku muntu gupfa gutuntumukana ikintu akavuga ati ni kera, maze ahejeje kwishira mu isezerano akibaza. Umwami w'ubwenge akebanya abanyakibi, akabanywagisha ikibando. 27. Impwemu yo mu muntu ni itara ry'uhoraho, risesangura hose mu bwigobeko bw'umutima. Impwemu yo mu muntu ni itara ry'uhoraho, risesangura hose mu bwigobeko bw'umutima. Imbabazi n'ukuri nivyo bizigama umwami, kandi ingoma yiwe ihanganishwa n'imbabazi. 29. Ubutore bw'imisore nibwo nkomezi zabwo, ubutore bw'imisore nibwo nkomezi zabo, kandi icyubahiro c'abatama ni imvi. 30. Inkoni ziciye inguma zivura ikibi. Inkoni ziciye inguma zivura ikibi, bo n'imimyore inyengetereye imbere mu mutima. Inkoni ziciye inguma zivura ikibi, bo n'imimyore inyengetereye imbere mu mutima.